they call me wise, the wise never cheat. Namaze gushika uno musi ntaguhagarara. Black FM radio nziza cyane hano mu Burundi iriko ibikora neza. Kubaririmbyi bashasha ku miziki mishasha eka turatovye rabaraba rabahirya Landry Minushe na DJ Alida. Biggie zani yo beat ndagucane cyane. They call me wise, the wise never cheat. Hamagara ukushaka ndakwemeze bro. Aba mu ntara Kayanza ariko twatwimwe ngambwe gisagara ca Bujumbura mu bwami bwa Black FM. Umwana mwiza cyane, umwana aberewe cyane, umwana atwenga cyane mwiza cyane, akavuga rumesha makuru, akaba se nawe akarubi mu bintu n'abanyevy'umuziki cyane mu by'amafilm, ibintu meze cyane. Tugira tumwakira mu bwami bwa Black FM. Landry nawe ko make ameshi umengo ni ntacyo mvuze kabisa. Ni wise yamaze gushika muri zo za Black FM Ground the Star System. Numwigeme mwiza, numwigeme ubona neza yuko mu ndirimbo ziwe zibiri gusa amaze kwigarurira imitima y'abantu benshi muri kino gihe turimo mu muziki w'u Burundi. Ni wise la besto, akunze kwita amazina menshi atandukanye, ndetse akaba asanzwe bavukana na Santa, umwe mu bigeme basanzwe bakora neza kwisamirizi, nashobora kuvugira nga kwisamirizi yacu, ndetse n'umwigeme kandi mwiza, kandi ubona neza yuko yavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, ndetse akaba akunda gusenga, ariko kabona neza yuko bizanje n'umuziki ivyo avyitaho. Ariko ndakunda ukungene je ndiko ndavuga umuririmbyi w'umukobwa, abandi bakobwa baca bahora kubera kino none waduhaye ijambo twereke bavyita inzigo. Narindiriye ndakubwira ati reka ndakubwire Big ntuteranya abantu kuko wise ari ngaha yibaza ibindi rero. Landry promoter meme n'abahungu aratangura ati yerere. So reka rero banye nuko atanyemera ko mvuga araberewe. None Landry uri kuravuga ngo twaciye duhora utari kuraduha n'ijambo. Wise karibu cyane muri studio za Black FM. Murakoze cyane. Uri mwiza vraiment, uririmba neza, wambaye neza. Ewan byose ni ndabe ko atekora mu baza mwana ntacu kuri Black Means. Ewan mube ni baby. Ni baby. Ni baby business. None beshi no vraiment ukuri kura kandi aramberewe amberewe. Oya ibyo twasubiye ko ariyo mpamvu watanguye kuvuga menshi, ariko reka twiriyagira umuziki w'umwana. None mucemufuye. Oya wewe no mucemufuye nabizi inyishu nazi ko yari kugenda uko nyene. Okay. Ni wise rero ubona neza yuko yamaze gushika muri zo za Black FM Ground the Star System. Wise turagwaye ikaze kandi murakoze cyane, nibaza ko ari nabo bwa mbere. Niryo rya mbere. Nitwa Landry Promoter, ndi kumwe na mugenzi wanje hariya. Ushaka nivuge? Kubera kugira kwakire neza. Ni Big, umuntu avyibushe cyane asumba abandi bose muri Black FM. Muri system kabisa. Hamwe na Ange Minushe. Ariko kandi tuba turi kumwe kandi n'umu DJ kaze. DJ Alida. Ajya uvuze indimbo za wise. Reka tumufate. Ndanazizi kare mu gitondo uri muganga nanje ngumubayi. I'm feeling the temperature. Ego ananipiga sana papa. Okay, ugere bamwita DJ Alida. Kandi uri mushasha muri industry muri no game, ariko nibaze neza yuko uyu no umukambwe benshi baramuzi. Nibaza kumuzi cyane. Ni gambe muye mugabo. Oya nubwa mbere duhuye face to face, ariko akazina DJ Alida niwe wenyene. Mu DJ w'umukobwa kaze cyane. Urudende yuri indege ikora bu DJ bwiwe amacajya wenyene bakizwa abandi. Wise urahawe ikaze rero. Urahawe ikaze muri Black FM. Thank you so much. Nibaze neza ko yakiriye neza muri Black FM, habonye gute? Hameze neza, haragakima keza, kandi ni radio novuga ngo muri ko murakora cyane, donc turumva imiziki y'abarundi gose kandi ya courage. Ego Wise, ça c'est grâce à moi. Kubera wewe kare kose kabisa. Wise do akapero kugira abantu bumve neza yuko ari Wise turi muri Black FM, ko benshi bashobora kwibaza ati twazanye copy yiwe cyangwa twazanye mukuru wiwe, ariko bumve ko ari Wise mwenyewe turi muri Black FM. Ntubizi ko tugiye tunanira kiretse yo twigirishije twangi ungubu fise temperature igira hano tuganire muta nugira ubwoba oya ntiburaca ubanza turi no mu bucacaca temptation fise temptation
Ey, temptation, fise temptation. uri muganga nanje ndi umugwayi Mugasi wewe ranje. ntacyo ni fulani oh ako kantu vrema nakakubali sasa mukome amashifre at least mwache kumbania mwache kumbania arakoze gucashira mukuru ariko hari kuntu Landry yatangwe kumara kumva yatangwe gufilinga. Si wewe ibintu byo ngahantu byinjiremo cyane kubera abantu dukora ni hatari none je ndafise akabazo kamwe wise no Biraze kumvuga wewe sikia nikwambie ngoja kwanza nimenya colleague we ngoja none byakweli wahorahe wari hehe n'iryo jwi vraiment byakweli Sinzi vraiment yo bari banshize. yari gusenga ari muri korali ako mfise akabazo wise uriyandikira indirimbo Yego ndiyandikiye. didebut à la fin Mama we. Nuvuga gute yego. Bako batakwemera kabisa je nibaza ko yari kwishuri kadamuramutse ibintu byo kuramukanya kumenga na bigi muri make wise arumewe wise indirimbo zawe canke abarundi uri kubona abarundi uri kuraraba bako bazakira gute canke wewe uri kurabona yuko genre uri kurashika kuco ushaka Okay, novuga ko bari kwazakira neza. Kuzakira neza si ukuvuga ngo ry'amavi mbona cyane ikintu ndabona ingene message nayitanze nkabona yuko abantu bayakiriye kandi nkabona yuko indirimbo ivuze ati ko umuntu ategerezwa guhinduka namba wari iminwa wayifatana itegerezwa kuririmba cyo kintu gikuru kabisa ushobora kwibaza ati ninde turi kumwe ni wise twebabwiye ariko reka manze kwanza mu mwumve ndave muvuga ko twababaniye ariko ushobora gusanga kumviriza Black FM gasanga nurumviriza karirimbo kiwe ariko ikaba bibaye ngombwa ko kamenya ariko ndazi neza yuko atamurumviriza Black FM atarumva indirimbo ya wise ahubwo ushobora kutaramwumva ijwi ariko aravuga atari muri beat twende one way you say you got the dollar if I give you my heart do you tell me so far. Yeah, you say you got the money. You say you got the dollar. Oh, if I give you my heart, do you tell me so far? Yeah, 1, 2, 3, 4. Guhumutima, urankunda peko, urankunda akaza. Umbwiye ivy'urukundo ni I like. Oh, money yo, koza amabara. Money yo, nawe sugar bingana na papa because of money yeah. Chakirori chamande to Sunday twakijya tariho nibereye n'abafise plane zanje mu mutwe kumbe nawe cyo washaka kwa kupiga page pusha nakumenye kuva kera oya tuza pay oya calm down kwanza mimi mtoto town bigi oya tuza jancha tofatira kubera kuryoherwa gusa ariko reka ndakubwiza ukuri tuvugisha ukuri sinaona ishio ategerezwa natanze ubushimwe bwinshi no ntanga ikino muzi uyu munsi dutanga iki wa mugani no musi ntanga iki seriously natanze ubushimwe bwinshi no musi ico ntanga uravuga ico utanga natanze byinshi tumusaba kugumana natwe Iberonga none ko nari dawe zicavuga Jero cyo ndamuha je ndavuga ati love yangu iko mingi ni ya munene tu nitwigera tunanirwa turi kubona wise muri za Black FM wise ninde reka ndakwibutse birangiye ko nuririmbye iyo ndirimbo kubera bose ko ari babiri n'abanyakibenga kandi nanjye uratse ko ndi umunyakibenga mtoto wakinanira kibenga wabaye hose birenzi kamenga narinzi ko ari babiri n'abanyakibenga narinzi gutegeza kuvuga ivyo ariko ntaco ni fresh tu bose love yangu iko munene iko big ni ya munene tu kabisa wise ninde wise ashobora kwidondora kuba ko badukurikirana mbega bavuze wise twumva nde twumviki bavuze wise wumva umuririmvyikazi w'umurundi akiri muto bien sûr hama yifuza gutera imbere abishikanye ko n'abakunzi biwe hama nivyo novuga ego wise aracari muto afise imyaka mikeya cyane
Wise ariga mbega nimba yiga umuziki wo ufatikanya gute n'amashure yiwe? Yes, ni Wise yiga araheze uwo mwaka umuziki. Uheza hehe? Bon, mpeza muri secondaire. Hey, exactly. Wigiki niga economy. Hama ndaheze uwo mwaka. Hey, wiga. Niga kuri International Perfect Academy. Urazi icongereza kiraha? International what? International Perfect Academy. Okay. International Perfect Academy. Ego. Aciye hamenya. Hamwe papa wakora. Ego, kucongereza kiraha naho. Kucongereza kiraha naho. Interview twohereza nga mucongereza. Siakora. Nivyo muryango. Okay, tuginde. Azi icongereza azimino. Mino je nifuza ko maze ikibazo mucongereza. Oya. Cyana zikora aho kazi si mtoto wa UG. Turi ku radio ntangora. Reka ntabwo tumara maza. Reka abandanye ntuzayiwe ndagusavye. Okay, hama iseve tubandanyirize. Hama umuziki n'ishure biragoye. Okay. Mugabo birakunda ndagerageza je fais mon tour. Okay. Hama akaba tugenya kuri dondo sindaguciye mugabo. Ningira ninje mu myidondoro nyene. Bo mwidondoro je nkiraho nyene gatoyi. Bakora bavuga ibintu bya Kayanza nakunda kwivuga cyane. Wise na Kayanza bahuriye hehe bimeze gute? Kayanza ni abavyeyi bava ikindi naco narahize primaire. Ya no kuvuga ni muhira. Ya. Okay. Icya gatatu naco sinzi muga ko nihenza ariko. Ujya mu papa ni papa wawe nyene canke yakira amafilme? Yego. No mustar. Okay. Numwana umuryango w'abastar majomake. Bon, umuryango w'abanyempano. Wamanye no kuri kwema n'umuryango wa entertainment. Ndakunda uyu mwana ukungena avuga. Akabazo kamwe. Je nshaka kumenya apa ya Wise. Amazina yawe nyayo na yayo. Ntaho bitandukanye na Wise nitwa Ineza Sage. Sage Wise ni ibintu bimwe. Wow. Turafite muri vitwa Sage Wise. Uramuzi Sage Wise. Ari muri Belgique. Murapera kazi. Murapera kazi. Kwezi kuzazo bara. Aje. Ya. Okay. Tikaribu cyane. Okay. Indirimbo yawe igiye kabiri yunyene yaje guturirimbira. Maniyo. Mani irimwo impanuro nyinshi cyane ku bakobwa. Inspiration yavuye hehe kugira uvyumve kuko urabizi ko babidushirako kandi ni ubuzima busa. Wewe inspiration wavuze ati reka nce ndabikora yavuye hehe? Bon, narabibonye jewe ndirimbira abantu urumva. Donc nivyo ndirimba ndabikura mu bantu ndazana ikintu gituma babibona yuko ari byo babaye. Apana kuvuga ngo nzane ibintu. Bijya birabaho urumva. Kandi si message ku bakobwa gusa no ku bapapa. Wow. Ego ni Sage ni Wise turi kumwe muri Black FM The Star System. Tore basi bigi. Umbwiye iby'urukundo ni like Reka bayumviriza kuza Black FM tukakakaza kwirimba mu kanya, right? Yes. Okay. Era bashuga nawangana na papa. Yani Temperature ni indirimbo ya Wise ni umwigeme turi kumwe muri Black FM mugano The Star System yashoboye gusigura byinshi bitandukanye ndetse bivaye n'ibibazo two turagereza kumubaza jewe n'abagenzanje ariko akabazo nagomba kumubaza Wise watwishugije n'amashure uratubwira ijana n'umuziki ariko turifuza kumenya mu ndirimbo zibiri gusa ufise dusuye inyuma gatoya utaraba Wise ngo uyereka abene gihugu uyereka abarundi ngo tukumenye igihugu gitangwe gushira kwa koro ku muririmbyi kazi w'umurundi ico gihe wamenye gute ko ufise ingane kuririmba ninde yatumye wumva ko uja muri studio aho ni mu gihe benshi bavuga yuko wamanye imigendera myiza n'umuririmbyi OLG ugwego. Okay, ivyo ico no bivuga ko novuga ko kuririmba canke gukunda umuziki byanya namye ndabifise. Donc narasubiyamwe indirimbo z'abandi avuga pourquoi pas no kwandikiye wanje. Bon ndabikora numva birakunze hama ndaronka n'abantu ba courage. Cha ndabikora nibaza ko Orege yari umugenzi wo mwishure. Ivyo nta kintu muri carrière yanje nta sano bifitaniye na gato. Mwarigana. Bon yego twariganye. Yarigeze kumbwira ati umwana w'umukobwa ujya mwana w'umukobwa burya attention arakaze kubera ko je namwumva ndiko ndaririmba yarafatira backing ndiko ndaririmba mu ishure nkumva umenga kakazi byarabaye. Oya nubwo nabigira sinari serious yari juste kuririmba kubera abanyeshure babibasabye urabibona. Ego Wise inyuma imbere ya Temperature itarasohoka benshi abaririmbyi indirimbo bakunze kuyigira ko canke bakunze kumva ko boririmbye sizo usanga basohoye
imbere ya temperature ubona kane karimbo rumaze kwandika uri wapanze kuzosohora hama inspection ya temperature kiranze bon temperature narayanditse muga mfise n'izindi donc narandika nkaca nshiraho nandika n'ubundi n'izindi ndazifise me nari mfise gospel nashaka gusohora papa yanyemereye kuyiriha mugabo urabona ibintu by'abavyeyi ejo hirya ejo mpaka umwaka uhera cyamvuga no oya bishoboka bon yego kuda temperature acahitamwe temperature akabazo nkunda kugira kenshi surtout pour les filles bafise ikibazo gikomeye cyane mu muziki w'u Burundi hari abantu baja mu situ kwa koga bazanwa n'abahungu b'abagenzi bari muri relation nabo canke bakazanwa n'akantu k'akarigabo bari kumwe k'abahungu gatanga kwanza kugirira iganya abahungu bari mu muziki we waje gute warumva ufise taro kuvuga ati je ngo manze muziki pampa uko nyine hamwe bagenda rondera ibreezy urakora indirimbo canke byagenze gute story ngaho one avant yuko mba umuririmbyi nari umufana w'abandi urabona iyi interview turiko turagira hariho abantu bariko baratwumviriza ku radio nanje n'abandi umwe mu bariko barumviriza donc narumva ibibazo abaririmbyi b'abakobwa bahura navyo donc je nta gishasha vraiment naravyumva narabaye umufana w'abandi ndabizi donc naho vyonshikira mba ndabibona ndavuga ati okay ndaza kugenza uko iki ndaza kugikora uko hamwe no kumviriza impanuro z'abandi setu nico kintu gifasha narigeze kugira akazo kanyuma kuri jewe tumwe abandi bagenza je babaze narigeze kugira ka emission na Shani Queen nabazi mbega mwiba arimvye ibibazo buhana navyo n'ivya muziki b'abakobwa ikintu yambwiye ni ikintu kimwe ushaka ufise tara kuririmba ukayihindukizwa n'abantu muhuye nabo abo nabo ni bande abo nabo n'aba producteur waza producteur beshi n'abahungu canke abajya n'ivyo murimbano ubwabo ugasanga kugira ati producteur bwa guhindirimbo yawe wana yisho nashaka kaza gusaba ngo tubanze turyama cyangwa wanze dukundane cyangwa tubanze tugire ibi nibi wanze mugiye mu makolasi atandukanye ugasanga uwambere abikugize ukacumuheba ukaza kundi producteur ugasanga nawe nyamitwa kundi nyene abarizi mugiye ama collab ni vyari nyebasa gusavya bide nyene ngo mukunda cyangwa ibi nibi wowe nka wise zegeze bikugowa cyegeze bivyo bintu kugira ngo ahagi umuntu akubwira ati ibintu twabikora imbere ko dagufasha ivyo onya no mu buzima busanzwe tari ubuzima bw'umuziki ariko marivyo ho bamengo birarenze ukuntu urugero oya no mu kazi aho ugiye gusaba akazi ukagenda kudepoza hari aho babigusaba ko ikintu ubishyira mu baririmbyi gusa mentalite yawe ndamushigikiye nakunze mentalite yiwe kuvuga ngo umuziki ngo ni yindi monde no ni monde ni twese turi ku isi birashika donc rero iyo bishitse nuko agaciro ukihagararako ubona wo bikora sawa mugabo umenye yuko uzoba utandukanye na vision zawe vision inzira ni imwe kandi iri inzira nyinshi ubandanya aho nyene donc ugiye mu bindi bintu vraiment usanga watakaye nyene donc bisaba ko namba ari uwo muntu aba ari uwo nyene apana à gauche à droite ntitubujije ko umuntu yogira umuntu bari kumwe muri relation mais ntuje à gauche à droite kandi ntiwirukire ibintu rega ni maniyo message ni maniyo ntunabivanga gutagashira abari mu makapo abari mu makapo ntacyo mvuze ikibazo cyanje ahubwo shaka kubaza turi kuri ivyo bintu kenshi ubufasha bucabona abagora bimeze uko nyene bigera bivuze hama wewe mu misi heze iyi maniyo itarasohoka twarakonye muri clip ya Satbi abantu bacu baravuga agiye gusinya na Empire bimeze gute ubarizwa muri Empire canke byari bikorwa mufashanya nk'abaririmbyi bari kumwe tu nukufashanya hagati y'abaririmbyi nta kintu na kimwe cyo muri Empire nta bucuti mufitanye donc nta n'imigambi hari nyene yo gukorana ikintu ntawamenya turabaririmbyi urumva nitwa nivyo kwijana reka turimbe byari guherera hajya kabisa genda bikirundi Satbi ico ni kirundi umuryango wa Empire Avenue ndawuzi neza nk'umumenyesha makuru ndazi neza yuko atakintu kimwe kigera kibera ubusa kuri bo na situation turimwe y'amamoto urana ko yavuye mu indirimbo urumva rese nibaza ko wise kuja muri video byo kwijana uko nyene hari ikintu kanaka nibaza Landry pardon gato simpaka ngo resultat ize mu bintu ize ari indirimbo turabaririmbyi tubagira n'ayandi ma projet donc tushobora no kugira n'indi projet niba ari indirimbo iza gusohoka kama concert biki yego cyangwa kavuga ati okay bon ndamufasha iki nawe aramfasha iki donc umuririmbyi activité ziwe ni nyinshi cyane simpaka gusohora indirimbo oya hariho no kugenda mvuga ati okay iyi company imeze kunuku ko wadufashije muri video tuzoguserukira donc ibintu byinshi
yeah ni bimwe mu twatanga kubibona kubera ko twarabonye support idasanzwe kuva muri Empire Avenue mani yosohotse yeah ego tukiraho nyene wise ikibazo je nagomba kukubaza nk'umuririmvyikazi w'umurundi mu misi heze turazi neza yuko abaririmbyi bagiye baratera imbere mu buryo butandukanye hari wakubisuku azana na hit unda kubituka azana na hit boza aja kwishuri hariya igana nabandi nabande avuya aza kubita hit nubakiri kwishuri kandi inspiration ziva mu bantu baba begereye canke mu byo bamuko murabona akabazo nzi neza ko kazahugura kunyishura wise ari en couple. En couple, ça veut dire urafise umuntu uri kumwe mu rukundo mukundana ibyanzanye ni maniyo nenda bizi urazi igituma nenda bizi igituma yatezwa kunyishura uko iyo nyishu je ndayizi kandi n'impamvu nabanje ntiyaje mu kiganiro cy'urukundo n'impamvu nabanje gusigura ariko si question y'iganiro cy'urukundo ariko umuririmbyi ni kiyo cha jamii bakira kumenya ubuzima bw'abantu. Okay, umuririmbyi ni kiyo cha jamii ariko ivyo twaje kuvuga ngaha donc nose twaba kubera sujet kanaka iyi twayumvise niyo nyene utse ubwenge yafise umukunzi utse ubwenge yabimenye uko ego abaririmbyi twumviriza n'abakunzi abaririmbyi barayifise kandi mu gihe ama status yabo tuba tuhari gwatu turana mabitu rega tuba ababembera tuba turi benshi ushasikia monde ya benefice umujournaliste nawe aratohoza inkuru inkuru rero zitohoje kandi umujournaliste burya abaza zinyishu umujournaliste ntarindira ko notification iza hama caza kuvuga uratohoza ukinjira indani ariko rero kubera ko iyo nkuru nyene tuba tuyizi gato tuba tuzi karukuri kandi tuba tuzi neza tubaze ikibazo tuzi nyishu tuyishurwa umumesha makuru abaza ikibazo azimisha kwishura ni nk'umwigisha ariko si bibi kuba en couple nivyo nababwira ba en couple n'umuntu umwe pana agosha urakoze na musique n'umuntu yagejeje twagiye na monio twagiye wise indirimbo zayo zibiri gusa mabuja unapiga mahiti sana unapiga mahiti mpaka kwenye niko mwenye natetemeka nkajugumira cyane gose bivana na song uri kuraduha indirimbo uri kuraduha message uri kuradushikiriza umva turatujugumiza bamwe turi mu rukundo ngo twakoze ko tuvyanka turi mu rukundo tujugumiza abandi nabo tumaze kuba desi n'ibintu vy'isi n'ibintu vya monde yo gukorakora y'ubu prayer boy uradukora ko ukadukoma tukumva neza ko dukometse inyuma ya maniyo tugiye kwitega ikindi gikorwa kukihe ciyumviro kwihesije uravye nino si turi kuno munsi na bino bihe turimo reka ndabivuge gato basko wabimbajije tugiye kwinjira muri sama mu ma vacances kuri bamwe bakubakora bien sûr urumva rero ni kuvuga hazoza ikintu cyo kwirekura cyo kuruhuka cyo guterama kabisa urumva ngaho bari kuvuga arahakazi DJ Alida ngarosa akazi ko biri kose gigabit ranosa akazi canke byose no ashoboye kudija byose yabirege yabigishinwa byose arakubita byose ni fresh kumenya wise ni ryari uzokorana n'undi muntu ko tuguma tubona ukora wenyene kandi ni vyiza bimeze neza biko gusohora ariko urafise imigambi yo gukorana n'undi muntu ari umukobwa cyangwa umuhungu bon yego imigambi ndayifise ariko muri kano kanya ndacakeneye kuyubaka ndacabasaba kunyubaka nka wise niyo mpamvu nkiriko ndakora jenyene hama nihagera ko nihagera ko nkenera ko nkorana n'uwundi tuzokorana nta kibazo kabisa wise arafise management canke bancuti yabo sariya nibo bakorana mbega ncuti yabo kuri wise we ninde inshuti yabo nawe n'umuntu ashobora kuba management why not ndagenda budget eske niwe canke bon nibaza ko inyuma ya wise hari team y'abantu banini na nshuti yabo sarimwe reka tubivuge afasha abaririmbyi benshi si jewe gusa nawe urimwo mu bafasha ni ukuvuga management si umuntu n'abantu n'ivyiyumvira uhabwa ivyo vyiyumvira ndabifise ego ariko nta muntu basahagarariye kuba vya wise bikorwa byanje kubihagararira like kubihagararira nka kurako abaririmbyi mu iterambere ryabo cyangwa abaririmbyi mu bikorwa vyabo sometimes habara abantu kanaka babahagarariye ushobora kuvuga ati wise ushobora kumuhagurutsa ntavuganye na naka umumanager amanaging ibikorwa vy'umuririmbyi canke wise aracifasha kano kanya aracipambanira kano kanya
bon oya unkeneye urashobora bon uhamagara no kuvuga ngo je ibintu vyama attaché de presse quoi non bikunda kushikira urashikira hari ibintu twishizemwo yuko par exemple turabana mu nzu none ni wankenera uzorinda kurondera umu attaché de presse ukubaye hafi ni uhamagara je nivyo mbona ariko abandi baririmbyi bazi cari c'umuziki kandi bazi cari co agaciro kabo bavuga ati jewe ku bwanje ndabona kumenga brand ndiko hamwe no jana nkuko je ndavyifuza nshobora gusanga mpombesheje uwashizemo imitahe je nkasanga jewe sindiko ndakora nkuko nategezwa gukora niyo mpamvu umu manager aba hari imbere ku ruhande y'umuririmbyi donc hariho projet à long terme na court terme donc à long terme urumva sino yivugana je nyene ntegezwa kubwira abandi mugari akantu gashobora kuba none nk'ubu par exemple ndi ngaha okay urambwiye okay Landry ushaka tugire ifoto tushaka tugire ikiganiro nenda utelefona ngo oya je ndafise amaso naye ndafise capacité wanje donc hari ibikorwa bimwe ntegezwa gukora je nyene n'ibintu ntegezwa kubwira abandi umuririmbyi ari muri management kanaka cyangwa muri rebo kanaka ivyo uvuze vyose ntavyarekuriwe mu gihe manager adatanze nta rebo urimo kandi nta manager ufise nico bisigura ko afise manager uramufise ndafise management urafise management igufasha gutunganya ibikorwa vyawe ariko nta rebo urimo basubiye vyishyura ndabwira kwazi ikibazo kimwe ubwo vyishyura kubona bakomeye ngo vyanse kuvyishura fresh je navyishuye Landry niwe atarashira inge ndagufashe ejo nshaka ndagufashe tufanye je mfise amahera n'akarorero je mvuga ati ngo manza amahamwe wewe agushizemo imitahe wo kwemera cyane wo kwemera ubwo muzana amahera none umva ntegezwa kubikomunika n'abantu umuntu asanzwe nawe aguhagarariye financement kubera ko hari ujeje marketing hari ujeje financement hari ujeje iki nanje ntegezwa sino kwinjira ahubwo yo management contrat yiwe canke amasezerano bavuganye nimba bavuganye ku mwacha ku nyandiko bavuganye ati ndafise ivyo mfitiye ku burenganzira nimba ufise umuntu ajejwe financement none Landry wowe bata kintu ufitiye ku burenganzira jewe bon mu bijanye n'akazi par exemple nk'umugabo wo kumenyesha amakuru je ndafise umu manager ndafise kandi n'umwavoka sivyo mu gihe mfise manager je nshobora gufata ntarusha mfise go kujaga imbere ya Black FM mvuye kuri no ntebe ngende kudonda ikiganiro ndagikora kubera ko yasinya avuga ati ugiye ajya gukora ikiganiro ni nkuko ni video ko barabifata bitari muri kontra ashobora kuvuga ati Landry nashobora kuja imbere ya kamera kandi je ndavyifuza kandi bikanga kubera iki afise kana kintu yashizemwo kandi rero ndamugararije yanashizemo imitahe nigikunda rero urumva wewe urafise mugihe uyo ajeje financement muri mu bantu bakwegere cyane muri team yawe arashobora kubwira ati yo noti ntuyakire siyo kandi wowe ubona kwikwiye wonje discriminance urumva ni management ariko rero nk'ubu nka lebo kanaka yo kwifuza gutora nimba koko wowe uvyifuza cyokunda tuzobimenya bishitse ariko urabona ko urora ko bicarubizi ko bizoba okay bizoba mugabo nibaza ko pour le moment nta kibazo mfise kabisa uracaronka nta kibazo mfise cha video nta kibazo mfise cyo gusohora indirimbo mfise ikibazo cyo kuronka abantu kabisa courage ndaguteye intege rero ivyo bibazo utarora navyo muko nivyo barimvye benshi bakunze guhura navyo temperature visit one way you can do the one it's an injection oh my baby me need the injection imbere yuko rero tubandanye tubaza ibibazo bitandukanye umuririmbyi wise umuririmbyi wanyu umuririmbyi gwacu kandi nibaze neza ko ibibazo tuko turamubaza ni bimwe mu bibazo wo kuradukurikirana wicariye muhira ufise kandi uri kuraronkana inyishu ariko kandi turaguha umwanya nawe nimba hoba hari ikibazo tuba tutakubarije kandi wari wifuza kubaza wise kugira ushobore kwakura akanimero ka telefone murakazi ushobora kuronka umwanya mwiza wo gushobora kwakura ushobore kumubaza wise ibibazo bitandukanye nimba wumva yuko hari kibazo tutoba twabajije kandi wifuza gutorera inyishu kandi tukabana natwe tumubaza ibibazo bitandukanye big dubwira kanimero ka telefone ndetse tubandanye tumubaza ibibazo twashoboye gutegura kuri uno munsi kugira wise ashobore kuva ngaha yamaze gushira ibibazo by'abakunzi biwe tonde Et 79 086 943 79 086 943 uje kwandika message cyangwa telefone ugicuba DJ Wise
Sage novuga umuririmvyikazi w'umurundikazi wacu twemera cyane kandi dukunda cyane afite indirimbo nke mugabo zimaze kuja mu mitima y'abantu. Black FM allo 79 086 943 79 086 943 ni mutagusitano dusigaje mu gahunda Star System mutwandikire message mutubwire mututumwana rakaza canke ntakazi adakazi ubivuge kabisa si bibi ariko ndazi twe nitwe twazanwa dakazi n'umusi numwe zanje mu mutwe kumbe nawe ico washaka ko kupiga ponge mbega kupiga ponge bico nashakanze niringara bisigura kuryama sibikubali biyo biti nivyo kuko niwe yabiririmbye Black FM allo yagiye yacitse okay ariko pongi none ntituba tubivuga none kana kuntu yagize ko muri video kumbe nawe ico bashaka ko ari oya bon umuririmbyi arakinga je ndashaka kwakinga bivaye na message ashaka gutanga kandi waratawe kandi reka tubifatanye kumbe ivyo washaka ko ari kuryama none mu rurimi rw'ikirundi Black FM allo allo okay wumvisha umuririmbyi dufise ngambo bwa Black FM yamwumvise Biggie ico kibazo umubajije ni nyabaki ariko arumviriza radio Black FM allo allo oh yeah Biggie dusumira ama message ni menshi Black FM allo allo connexion ni mwenye bw'ivyuma ko bagutu unite basi bw'ivyuma ko babitungana bariko baratelefona ari benshi Batelefona iyo ari system benshi. ndamaze kwibona ya Black FM allo wa mwana arakaze kandi okay wa mwana urakaze kandi urashoboye vraiment Arno Kinindo abo mu Kinindo wacu tuduze ibiganza uramuzi Arno oya okay Kinindo aragiye Indo allo oui amahoro neza muri bande mutwagwe muri he okay umeze neza umeze neza okay maniyo ichisigura Sawa, merci. okay urakoze cyane gusigurira guma hafi ya yawe okay maniyo mani amahera hamayo naga creation comme ndumuririmbyi en tout cas sinobireko ni vina kugira ngo bigire ni vina kugira bijanirane oh yeah one way you say you got the money you say you got the dollar if I give you my heart do you tell me so far yeah you say you got the money you say you got the dollar if I give you my heart do you tell me so far yeah 1, 2, 3, 4 umutima urankunda peko urankunda kazaye umwe y'urukundo ni like oh yeah 79 086 943 79 086 943 mutwandikira mutubwira mwamwumvise gute umukobwa gena ku YouTube channel yo wandike wise official cyangwa wise gusa no ni wise gusa wise ariko nakunze kwita ngo la besto wise la besto kuma account yandi hapana kuri YouTube channel oh yeah oui amahoro neza amahoro okay muri bande mutwagwe muri he mubuterere nitwa Patrick Smith mubise umutumire wacu muramutse weee ni sawa ndakuramukije ni sawa ndashoboye sister urakoze cyane wamaze kuyiraba kuri YouTube ahubwo asante sana sawa sitamfiracha yeah okay kabisa asante sana dufise ubutumwa bwinshi bumwe novuga neza yuko na Biggie
mu kubusoma nibaza neza ko yokoresha ubutumwa ni bwinshi message ni nyinshi sinobivamwo reka twakira amapere gusa kugira ngo abo butumwa mo twiyangane bishobotse uzorabacishiriza mu masana ko bakamwe ego cyagenda wa appel ego okay yavuze bite hamandi eroge hamananje ico noterera uwo mu sto araryoshe cyane aratesa gose abandanya akomeza kora garakaze oh yeah merci okay thank you umwana arakaze ndamukunze n'uyundi namahoro nitwa Belize mukanyosha uwo mwana kwera arakaze none ndamwibarize ntaba queen video akeneye yego ndabakenera of course okay ba video vixen aho muri rero mwitegura babinyarutse urumva agomba gutanga akazi bari professionnel quand même kuko nawe deja amaze kuja mu rwego uri professional alright ndabara mu kijendi manirushura imakamba muna inyanza y'Imakamba nukuri ahanje uwo mwana ararenze sana nukuri akomeze turi nyuma yiwe 99 kwijana Imakamba oye nawe nyarako yeah wow okay merci okay ndi tatu bila ngarutse Black ndayikunda cyane ubahwe kuvuze Black nanje nitwigera tunanirwa kiretse yo twigirisha natwe turagukunda oh yeah salama dijando die ntwari from nyambuye ni muntara nyambuye ni keke haruguru kumuberure okay nyambuye no wapi nyambuye habwe ni hakujya ya wintereko haruguru nyambuye ni muzenye mu nyambuye ari ni kumuyaga mu nyambuye ujana mu kumuberure okay from Nyambuye alias Muswi hama Landry ndamufana kandi ndamukunda me no munyamafuti jewe na mana James yose wana James yose ikindi ngakari ko ndi Landry promoter no munyamafuti nibyeje kuvuga iyo yaherereye urumva ko jewe vraiment urakoze kunkunda kandi cyane nitwigera turanirwa kandi jewe sukungene nubatse kandi sungene meze iyo ni kashe yiwanje ni kashe yiwanje kandi ngira itazomvako kandi ndi munyakamenge baguzuko alright ndi Jamari mu Cibitoke ndakunda wise cyane nzomubona gute mu Cibitoke reka Sarugomba ko kumbure mu Cibitoke cya Rugomba woni wacu mu Cibitoke cya Rugomba tuhakora iki vuba cyane okay kandi big utarasoma kandi bundi butumwa ndabaza wise biramaze umaze kuri stage zinga kuvuje mu muziki performing kuri jewe nta stage nimwe ndurira gusa ama performance ashobora kuhaba mugabo nta stage novuga ngo iyi ndayivuze ndamaze kurira yandibuka stage jam aho maze gukubona kuri performing ni kwa Broken Famous ya X Factor Bestori chana alimba yarari hajya kuguma chama piano yakubiza na X Factor wafise ndimo na yolo ni ndirimbo ya Wise na X Factor iri muri rya album ya irakaze watama alright guys chemerari ni hit ya album ego vraiment ego urazi nivyo yarayitondeye expect urumva huye na Wise yarakuse n'ikindi kigomba ari kumwe na Olege kandi in the Wise nyene okay so guys mwatufise kumwe na Wise kuva muri SN event gute avuze gute SN event novuga niyo maison ifashe Wise waza kubivuga wanyumvira uraza kubibaza cyo bintu abari bivuge duhejeje ariko yari yabivuze ati ndafise management hari abashinzwe financement hari abashinzwe ibiki byose ariko aho kanuna ahubwo rero wewe ati ni management ahubwo ni muri wewe urazi rero Alida management wa munabwira genda aha oya management ivyo nabantu baba bagufise mu ntoki ndakubwire okay bagufise mu ntoki bande urumva ko gushakanya aratubiye kari personne physique shobora kuba ari personne morale wowe ivyo wari kurambaza wari kumbaza personne physique ariko je navuze SN event karibu egushigikire egufata mvuze ngo fashwe na Black FM navuga ngo fashwe na Big oya vuga Black FM okay iyo SN event ifisuirongo yari kanacho yubawe barameneza ko atiga philosophe umuko yubawe nacho kabisa ariko dushaka kumenya Big utaraheza bamufasha iki bamufasha gute bamaze kumukorera iki
bimeze gute mukorana gute bamaze kunkorera ibyatumye nshiga novuga Kuva mu ntango. bamaze kunkorera ibyo tuma niyubaka nka wise gushika n'ubu aribo bariko barabifashamo mane ya Kabisa. mukurangiza Nibo wise bagusponsorira. mukurangiza tubare gato y'amasaha yatujanye kabisa ya kivumbere yamaze kwitegura na PM Ya, ya. show aca tubandaniriza ariko dushaka tudushizeho gato indirimbo turaririmba temperature dushaka indirimbo turaririmba iza ntiwumva ko nyene oya wasi itari muri gatoya projet gusa gatoya waje ndazi kukaze Gatoya gusa. reka je ndazi kukaze wewe nta okay nta instrumental mufise yagute tugushiremo California okay saba Reka ndashira okay mu mushiremo dusare ya Elpro instrumental yonyene okay ndabushira mu geni ya Sama nayo beat ni beat gusa ni beat ya Sama tu ego tukabya muri Sama okay ni beat je wese ndamuhize uja wayini angusha uyu mwigeme bantu muko duke kuri Black FM muri the Star System narigera maramanza mumushigikira muje kuri YouTube channel mwandike wise wandika tampera canke maniyo niwo wenye naza kera twanditse nk'izina nk'iryo haca haza abazungu oya nico ciza cyo kugira amatitre ari unique Kabisa. bica bituma abantu bagutora n'ingoga oya kandi nico ciza cyo kugira trend kwi branding okay twagiye ya kabisa twagiye Twagiye. inge mvuze music. arayicana uyu batanguye kunera ubwoba okay mpasijuje sije bon Nasikije Black FM ibyo Black FM oya tuvuge Black FM Black FM ngira wayisanze ni nani bizuko nyene freestyle kama mani ndagusavye murabishe ko neza mundi murabe ubanza ugomaguruke okay oya goma wicana ni bon icana byanse kiza cyo ku beat 94.9 ya 94.9 ini the Star System yeah ni Black FM ni hondi vuga ni hondi niho ndi Hondi, yeah, ni Black FM niho ndi mwambonye niho uri nishikiye niho ndi they call me wise the wise never cheat namaze gushika uno musi ntaguhagarara Black FM radio nziza cyane hano mu Burundi iriko ibikora neza kubaririmbyi bashasha ku miziki mishasha eka turatovye raba hirya Landry Minushe na DJ Alida bigi zani yo beat ndagucane cyane they call me wise the wise never cheat hamagara ukushaka ndakwemeze bro They call me wise never cheat. wanaita zawadi ya mwaka They call me sasa wise never cheat. They call me wise never cheat. komi kushaka bro Kabisa wise twamaze kuvyakira natwe iyo beat irakaze iyo beat iraje no ikubita ko sino ndaitwa asante sana wise na besto kabisa turamukiriza staff turamukiriza abantu bose bagufata mu mugongo babwira ati wise ndiko ndakura kandi ndabana neza ko abarundi bako baranyakira thank you so much ndabakunda Kabisa. mwakoze Twagukunda, kuza muri Star System oh yeah ariko kado yanje ndayihabwe Landry Je navuze ati- shaka Landry abambere bahaye iki nyibutsa abambere baronse 10,000 okay wewe watanze 10,000 wewe je nije natanze 10,000 ariko wise nubona oya abaririmbyi nabahaye abaririmbyi wabahaye indirimbo ku audio ku shaka hariho studio ngaha Ya Black Black Record turafise studio urumva umuririmbyi wowe wumva umse biduze fresh cyo birusha studio ni ngahe inyuma nye twakwereka cyatu wakatira banze ngire kwanza Landry wakimbwisha ndamuhiga murabire wise vraiment ngira ico erega indirimbo ni samire indirimbo ni bijana ibyo bijana byo fasha muri video mpata audio basi nawe ukora album ukamuha indirimbo zibiri canke imwe akaza kuri recording ngaha ni iyo project mwo mukore muri Black Record nawe yitwara handi hose ariko yatanguriye gukorerwa ngaha byo muryohera ndabizi nk'umuririmbyi w'umurundi ndakwemereye audio merci asante beaucoup. sana shefu yubawe the Star System twigera tunanirwa apa arico kandi ni mu kwezi k'umunani dufise ndabivuge uko bikose ntaco ndabivuge Aragiye. twaye yavuze ntaja kuri stage nimwe international kabisa
nzogusha kuri stage international mu kwezi Ariko- k'umunani no Thank you. 6 zo ku munani hazwa n'abaririmbyi bari international bari ku rwego mpuzamakungu apana urwego rwungaha mu Burundi urwego mpuzamakungu kandi zo ari kiyori cyategwa na Black FM oh yeah twubahwe Merci beaucoup. reka tugushimire wise Murakoze cyane. merci beaucoup kandi courage cyane ubande ukwita amahit duheza amahit akomeye cyane Kabisa. ntuze wicare alright nantera gushimira Landry ebana nitwigera tunonerwa ndi muganga ndi kizimya moto ndi vyose tu mu muziki Oh, yeah. asante sana my brother